ndakunda abavyeyi banje cane gose Imana ikomeze kubandindira uyu mwaka dutanguye baronka ico bashaka cose Imana ibacira inzira aho byari byugaye byuguruke aho byari byugaye byuguruke papa karambwiye ngo bamaze imisi bamugora ngo ku nkumi yiwe sasa rero muri 2027 turababujije umwana wacu aracyari muto ikintu nifuza cyane cyane mbere na mbere nifuza ko abana biwanje bogira ubwenge bakiga bakamenya hamwe nabo bazogira ikintu bimariye bagashika kure kabisa kandi Imana ikabamera n'amagara meza kuko turose amagara meza byose biraza kabisa na cyane cyane amana filime ndundi yacu ikazona igenda hejuru abafanzi n'abati umwaka mushasha watwese teranye ni mu bafana nuko bakunze ati Face Media turi mu rugendo ndakomeza kubereka ingene biko ragenda nitwashira turaza kuyaga neza byimbitse subscribe shonda no shonda nasi ndabona ushowe ngwama dukora kore yasi ndabona ushowe salama salama iyo mba ntakora ko iba uba wamumenye ni twande aranyobera urabuze arahombye imyuka rero acaduza imyuka shaparakatapakata wamina arabuza uca ko hasi nawe inyuma yo gudutungura agakora ibikora inka ndetse agakora amateka atangura umwaka asubiza hamwe na Ornella Mutoni ndetse amusinyisha amasezerano y'akazi mashasha. Abel Nduwayo ntiyahereje ngaho, yagiye kunezereza umuryango nk'uko yama yabikoze. Nshuti mukunzi wa G5 Media, nkundira ndakuramutsa aho uri hose, neze neza kuri Mpunda Marembe ndetse waramutse neza cyangwa wiriwe neza bivanye naho dukurikiranira, kubera ko ndazi neza yuko muri ku mpande zine zose z'isi aho muva mukagera mwumve neza yuko Elma Love Mwarimu ndabakunda cyane kandi ndifuza yuko nzobahorana nk'umuryango tukanongerekana. Kubw'ivyo mugire subscribe ku batarayikora, kwamaze kuyikora naho mugire partage kugira ngo bishikire benshi bazi badufashe kuduza ibendera ry'igihugu ndetse gutangaza ivyiza vy'igihugu n'abene gihugu. Turi mu rugendo twerekeza neza na neza mu ntara ya Rumonge, aho ubona neza yuko umunezero wari wose kuwo twari kumwe, uhereye kuri famiye Abel Nduwayo ndetse inshuti nanje ubwanje umunezero wari wose. Ejo hahise narababwiye inkuru yuko Abel Nduwayo yadutuburiye igihe kinini cyane akatwereka ko umenga we na Ornella ntibameze neza, ariko mu nyuma za kutwereka yuko vyose Imana yari bifisemwo umugambi wo kugira ngo azarangize umwaka mu mahoro ndetse n'umunezero. Kuri stati yanditse avuga yuko itariki 31 z'ukwezi kwa 12 2023 plutôt yes, ariho yahaswe kwasiga ubuzima. Yahisemo gusubira gufata urugendo yerekeza mu Rumonge aho vyose vyabereye. Amwe n'ayandi nagenda tohoza na yuko inyuma yo kuza kuri hotel imwe ikomeye cyane yaha mu Rumonge, Abel Nduwayo yahavuye aharonkeye ubugwara. Twamenye yuko peut-être bwari uburozi yari yarakorewe ko twatuntu nyene mutayobewe. Umunezero nuko wari umeze mu modokari, umunezero nuko wari umeze mu gutazira Imana
turiko turerekeza imbere. Ndavuga ati reka ndabasangize uno munezero ndetse na byinshi tuza kuyaga, mugumane nanje muraza kumva byinshi mutari muzi kuri Albert Nduwayo, muraza kumva byinshi mutari muzi kuri madame wiwe Nayigari, muzi neza ko maze igihe kinini cyane mutumva iryagona. Afise byinshi twomubaza, ariko uno munsi ni umwanya wacu, ni umwanya wo gukurikirana ikiganiro. Rero muhimbagwane natwe tubereke igihugu cyacu ciza, ndetse tubayagire byinshi. Araza kudusigurira byinshi gusubirana kwe kwa Ornella Mutoni, turaza kuyaga na madame wiwe, turaza kumuvugisha byinshi, turaza neza ko dufise byinshi byo kumubaza we na Fanny Lavine aho bigeze, uko tubibona, ndetse nuko nawe nico babivuga ko byinshi turaza kubiyaga, tuyage nabo tuyage n'ibibondo vyiwe, tumenye byinshi. Gumana nanje mukurikirana umunezero wari uhari muri runo rugendo. Macho yangu sirudi nyuma kamwe, nainua macho yangu juu, niangalie juu. Eko sirudi nyuma kamwe. Gwende ti Gesa wakunzi wa G5 Media. Papa Pastor Albert Nduwayo. Mwaka kuduzwa, mwaka li. Gesa wakunzi wa G5 Media, mumeze gute? Murameze neza? Neza turi ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika, atwerekeza mu Rumonge, aho Albert Nduwayo n'umuryango wiwe bagiye guhimbariza umwaka mushasha ugiye gutangura. Murabibona neza ko turi kumwe ni Mambo. Umeze neza? Umwaka mushasha utanguye gute? Asante afande, safi kabisa. Utangura umunezero mwinshi cyane. Tugiye mu Rumonge, uyumva gute? Ndanezerewe cyane kuba turi hamwe n'umuryango, ndanezerewe cyane kabisa. Akajambo kamwe kuri papa imbere ko dushika kure. Ndakunda ababyeyi banje cyane gose, Imana ikomeze kubandindira. Uyu mwaka tutanguye baronka icyo bashaka cyose, Imana ibacira inzira aho byari byugaye byuguruke. Papa karambwiye ngo bamaze imisi bamugora ngo ku nkumi yiwe. Sasa ari muri 2027 turababujije umwana wacu aracyari muto. Yes, Abel. Sana ikakwana muhere hasi.
yanamube kuanzia chini kuduga imvuta ya beri uvize nk'uyu azane duhaye duhaye arakabora bavuze ngo mwe mpamvu ufise abakinyi beza ngo no mu nzu kwanza uhera mu nzu ngo uratwika ni okay mama nakuona hapa kumhunga wambonye nakubonye umwaka mwiza uwa twese umeze neza bamaze iminsi bavuga ngo iyo umuntu aberewe ngo tuvuga ngo araryoshe ako kantu ni gashasha ako kantu ni kamupya concordance yo hasi gushika hejuru mama umependeza sana gutangura umwaka neza turyohewe tumerewe neza ko Imana yarabikoze dusozera uwundi mwaka tumeze neza kabisa ikintu ugiye gukora muri uno mwaka wifuza ko coshika ku ntego yawe ngushaka niki none ikintu nifuza cyane cyane mbere na mbere nifuza ko abana biwanje bogira ubwenge bakiga bakamenya hamwe nabo bazogira ikintu bimariye bagashika kure kabisa kandi Imana ikabamera n'amagara meza uko turose amagara meza byose biraza kabisa na cyane cyane amana filime ngombe yacu ikagenda hejuru abafanzi n'abati umwaka mushasha watwese tena ni mu bafana nuko bakunzi ba G5 Media turi mu rugendo ndakomeza kubereka ingene biko ragenda nitwashika turaza kuyaga neza byimbitse ijana kwijana twiyagire twagiye Sonda no. Sonda. Just ndabona ufusho. Ngwanga dukora kore. Yes ndabona ufusho. Salama. Yomba ntakora ko. Iba uba wamumenye. Ni twande. Aranyobera. Urabuze. Arahombye. Urasuma. No kujya mahembe nyama. Amafilme yo muyara kubyishi. Yego. Imwe yagwa suma ko mu nzu hariya. Suma ko mu nzu akonze. Yitwa gute? Hanyuma y'urusima ko mu. Nazina ryayuzi. Imwe afatiye muri yazi kiri sasa nyene yari ikoze neza. Navyo nomenya. Gukora byose swakumenya. Navyo ninyinshi navyo nomenya. Yego. Ndakenya ariko akira bibiri muje kunywa amazi. Mukomere cyane. Yego. Ama
akazina ni Mugisa Christophe Mugisa Christophe Leo kazina kawe muri komine Muhuta zone Gitanza umutumba muone kabisa kugira abandi bagire subscribe kuri Abel Nduwayo officiel hama nanzu gere usiniri ko hari na urafise oya subscribe Memar. Abuzonga kuse memar. Memar. Mwayumvise nabi. Mwayumvise nabi ngiye. Sasa twayumvise nabi. Nene wavuze ofisi. Memoire. Ah, memoire. Sawa. Nashaka ushire iki muri memoire none? None kumafoto. Oya. Wena kufotea vyo chabisha. Ayirore. Uyirorere. Yewe. None uzi filme zinga? Filme zinga. Igihugu. Uzi filme zinga? Azimanga seriyo nyene. Nijya mwakinanye n'abafama. Yego ndayibona imwe bamwe bavuze ngo barakwishe. Imwe napfa. None ko nakubonye. Meze muri video. Ko waseka kamera kandi uri umukinyi wa sinema. Kuri umukinyi. Areka arakina filime kwa mwibanga rikomeye cyane. Egaye. Uvuze narapfuye none urambonye. None ntabwo wa ufisi wonye umuntu yapfuye. Ahubwo ndasana. No muzimu raka. Neza kwa ugira bonane none. Bonane. None kandi wamuhunze. Uko umuhunga. Nawe urazi. Ndile zinga. Waruira abahe. Ari wewe muga. Kurukambo. Kwajua no. Kwajua. Hari televiziyo y'u Burundi.
Filime yanje yorije koza ryari. Filime yanje kutevye Burundi ija kuryara. Ani bayira ku y'Uburundi urumva arashiramwe ararabisha. Arazifatisha acashiramo. Muzokuje muri televiziyo y'Uburundi kuwa mbere isaati 3:30. Zorazishaka imisi yose kuwa mbere. Sivyo? Amahoro ngumba he Jesse ndakebye. Nereka mu Burundi. Tukana nima. Sigira twese twakwibukira ko neza. Uzonyibuka kwisura. Ifilime. Mure kuri bigaye. Iyo saha wambaye azimba. Sinzi ko byagarukamwe. None Jesse nzobandi nga. Ewe. Aho yaraba ndakese. Jesse nzobandi nga. Ejo zocaha. Reka ino muziri kubera ari bonane. Uno musi. Yes, bakunze G5 Media neza neza turashitse mu Rumonge hano bahita kuri Nibiturance Hotel nziza cyane ndende niyo kubona neza yuko iteye igomwe kuraba no gwaruka ni famille ya Abel Nduwaye kubona neza yuko baza bashitse rero mu Rumonge aho baje guhimbariza umunsi mukuru wa bonane no kwa Beraje yambaye safi kabisa, safi sana uko bisanzwe mugumane nanje genda baguma ndabahereza amakuru 5 kwa 5 ko ibintu biri bugende. Yana ugasoma
hana kimi gakoreka ikajyana korako abonye Nikajyana. uretse ikajyana ikajyana Tapi. Era. Barakonga. Wewe nawe ukuri umuji kumva aravuze ibyo utinya. Bona akora ko yihuta. Era buri amwana. abonye ubundi Ya umwana hagenge nakora. Auja. Ahantu habona gute? Rumonge uyibonye gute? Rumonge ni heza n'ukuri. Si bwa bwa. Ntago ari amafi gusa. Iki gihoteli ukibona gute? Nibi turonsa hotel. Rumonge kabisa bameze neza bahagaze neza. Kabisa. Inyubakwa ndende ubona neza yuko igeretse gatatu. Nayibona ifi. Ikimeze. Kapinjire ndani turabe ingene hameze. Reception yayo. Safi sana kabisa. Reception yayo. Karibu cyane. Yego. Yeah.